Bakunzi bikimenyesha makuru Kibonobono Media, mwebwe nyene mwarahiye mu karengwa mukavuga muti dutegerezwa gukora ibishoboka vyose, dukeneye iterambere. Mukaba mwarakoze mu mifuko yanyu mugafata risk, mukeinvestisa, mugashira amafaranga mu mugambi w'uburimyi bw'ikibonobono, kugihingura eka no gushora canke kudandaza ibiva muri ico. Nitwebwe nyene ntiturambirwa no kubashikiriza ibiganiro kubereka yuko bishoboka, na cane cane ko ikimenyesha makuru ari iciwanyu. Ico tubasaba ni kugikunda, mukande subscribe, ikiganiro mukikibona mukirike kuri j'aime, mugisangize n'abandi bamenye amakuru atandukanye, babone yuko mu Burundi bishoboka ko dushobora gukora tukagira aho tuvuye naho twigejeje. Uyu munsi vy'ukuri ntitwobabesha, turi mu ntara ya Gitega, twari tuje kuraba wa murimyi wa muhinguzi duheruka kubereka ahingura ama mashine arenga ubwoko 30. Aha nyene turi ngaha nyene tuce duhuriraho n'uwundi musore biboneka yuko akiri muto, kumbure turamenya amazina yiwe, ariko agiye kutwibwira. Duhuriyeho avuga ngo narinje kwa Mutama kugira ngo ngure imashine ihurungura ibigori. Kutitwaza ngo urigishomero uce wicara. Okay. Ndavuga ati je sinshobora kwicara. Egeza ka micro. Merci beaucoup. Ndavuga ati je sinshobora kwicara. Ahubwo ntekerezwa kwicara. Manze nibaze kwanza ati nshoboye iki, niki nshobora gukora. Kishobora kuntegurira kazoza kiwanje. Maze ukiri ngaho nyene wari wiziki. Je nize TIA, technologie industrielle agroalimentaire. Okay. Ya. Maze kugeraho ndavuga ati ndibaza ati iki gice ciwacu ni gice cimbuka cyane. Ako kubatumvise ico wavuze batumva ururimi rw'ikirundi, bivuze ko wize ibijanye no guhingura ifungurwa n'ibinyobwa. Aha. Ego. Bandanya. Ego, handiko nsigura impamvu nisanze mu burimyi. Nja no mu bworozi. Niho za ka micro. Ego, merci. Niho maze kubona yuko igice twe dusanzwe tuherereyemwo kirimbuka cyane, novuga nk'ibitego nka vyose. Na cyane ndahazi. Ego cyane. Ndavuga ati rero aha ico cyambere cyo ntosimba n'uburimyi. Reka nje mu burimyi nkore. Maze kuja mu burimyi niho donc umuntu yagiye arameliora uburimyi kugera ya umuntu ashobora kuba ashoboye kurima hectare nk'ubu nyene tuvugana nko buri mwaka nk'uyu mwaka narimye hectare 6 z'ibigori, ndima hectare 3 zisoja. Niko rero hectare 3 zisoja ndubwa hectare 9. Hectare 9. Ego. Niko rero kuca mvuga ati none kuburimyi nabonye donc biko burakunda, ndavuga ati hari akamo twatewe n'umukuru w'igihugu kubworozi cyane ubworozi bw'inkwavu. Ndavuga ati burya atijya mugambi nitonze nkawukurikirana nawe woba mu bimfasha mu kunzamurira na cyane aho nshobora gukura amikoro. Nayo guca ntangura donc natanguye bisanzwe kubijanye n'ubworozi bw'inkwavu. Natanguye bisanzwe, natangure ku nkwavu 30, nazikuye mu Cibitoke ca Rugombo, niyo nakuye imivyaro. Cibitoke ca Rugombo ukurayo imivyaro n'inkwavu. Uzitwara mu Rutana. Ndazitwara mu Rutana. Maze kuzishikanaho ari 30. Donc nazubakiye ariko sene bwa meliore, donc aho zishobora kuba ziba. Okay. Maze kuzishikana ubwa mbere na mbere ntivyanyoroheye ariko abari legenda gucire mu kabisa. Gusa wegereza ka micro turonka amajwi. Hari abantu bakeneye kumva hariya. Inkwavu 30. Hagira ukwavu rumwe rugugwa ngaha. Nukuvuga jewe mu vyaro nagura 25,000. 25,000 ku nkwavu 30. Ugwije ayo mahera si make. Amahera si make. Okay. Kukuravye
naje ndiko ndakuraba nakubwiye ku myaka ndayigusumba neza gose uriko urarima hegitari 9 hegitari 3 z'isoja na zitandatu z'ibigori ugeze no kukwiyumvira ingene ukoresha imashine ihurungura ibigori je ndiko ndakumvura umukire kabisa ariko nshaka kumenya umutahe wibanze uko waruvuye ku mashure wawukuye muragize neza cyane cyo sinari nashoboye kugishikako mu bisanzwe maze gutangura uburimyi no kuraducanga ndiko ndaza rindira gatoya utubwire neza umaze gutangura uburimyi sigura yuko itongo ryari rihari ari mu matongo y'umuryango canke warimye mu itongo wakose vyagenze ubwa mbere na mbere shaka umbwire isuka yavuye itongo ryavuye nimba warakose amahera wayakuye ego okay nukuvuga jewe nko mu bwa mbere na mbere narimye aho nkose cugira kutubwira wakosa ngahe uyakuye okay narimye aho nkose nukuvuga je mutame wanje novuga nk'abavyeyi wanje basanzwe barabarimyi ego basanzwe barabarimyi donc narege mutama wiwanje ndamubwira yuko nanje ntegerezwa kurima aracumva aravuga ati sawa turondera umurima ushobora kuba worima ati ndashobora kugufasha mu bwa mbere yagufashishije angahe aho no kuvuga yamfashishije 500,000 ibihumbi amajana 5 ego okay tukire ngaha nyene muriko muravyumva mwumve uko yatanguye yegereye umuvyeyi wiwe amufashisha ibihumbi amajana 5 aho bahari nka ryari mu mwaka wa 2022 canke hari muri 2022 zishira 2023 ego umva umwaka uri kurahera amashuri arangira donc novuga mu kwindwi tugaca tuja mu kumunani mu kwicenda abageze kurima we wace wegera mutamati mfasha aca guha inoti ya 5 utangura umurima ungana gute natanguye umurima muto cyane umurima novuga inusu y'iheka ya hectare no kuvuga metero 50 ku 50 ku basanzwe batabitahura yego no kuvuga rero maze gutangura uwo mwaka novuga yuko nawe urose mu mwimbu ushimishije byarambere mu mugisha niho mbere nabone yuko ntegerezwa kugira inguvu zo kubandanya donc maze kuba noronkwa uwo mwimbu ako kanya ndafise uwo novuga nk'umuvandimwe novuga atari mu Burundi ego atari mu Burundi diaspora no mu diaspora no mu diaspora nongera ndanamushimira cyane ego aravyumva cyangwa kumusangiza no video ego ndamusangiza yumve ko wamushimiye ego ndamushimira vyimva mutima niwe yavuze ati ndakuravye ati nkishaka ufise ati ndabona woshobora gukora ikintu kitari gito ndetse kikagira akamaro n'abandi bajene bagenzawe niho guca avuga ati rero atereka igikorwa ukora cy'uburimyi tucameriyore kugira turabe yuko coshika ku yindi ntambwe tushobore kurima imirimo ikuze ego niho guca twatanguriye kuri hectare 2 umwaka wa 2023 voilà naho twaje turima hectare 3 tumaze kuzirima novuga yuko zarabaye mu mugisha kubera haje ikintu cyose n'umwete icyambere n'umwete no kuciyumvamwo no kugikurikirana kimaze kugikurikirana nta kibuza kidakunda ego niho donc n'ubworozi aho niyo mvo bwajemwo muri ico gihe n'ubworozi twace tubutangura novuga yuko ubu muri rusange tugeze ku ntambwe ishimishije nk'ubu rero tubwire aba diaspora mu bisebene wanyu bari ngaha ku butaka mukaba mubona bafise umwete
murabe rero mutangure gushigikira batoya banyu. Hari abo usanga bafise umwete vy'ukuri. Urumva ko nk'uyu yabaye umunyamwete amaze kugaragaza intambwe ateye mwene wabo aca aramushigikira. Kumbure rero ngira ngo batangure natwe badushigikire. Bene wacu muri diaspora naje hariho abari muri diaspora murabe mushigikire. Hegitari hari yazikibonobono ziriko ziruma mbwa je ni muri rusange. Ntuzobushigikiye jewe ni muri rusange nivyo abarundi bose. Ariko mubandanye mudushigikira nkuko yashigikiwe. Okay, mwene wanyu rero aragushigikiye. Ubu muva ku hegitari zitatu, ubu mugeze kuri zitandatu n'izindi zitatu tumisoja. Nk'ubu wibona hehe ejo? Kuvuga indoto yawe ico wifuza kuba washitseko ejo hawe haza. Novuga yuko nk'ico umuntu aba yibonamwo ejo haza. Nibaza ko ari harehare. Urindiriye mushore nawe ucugura passport umusangeyo. Ico nko mu vyo ntegura nikirimo kubera natwe aha mu Burundi aho iwacu nyene natwe hasanzwe hari ubutunzi. Hasanzwe hari ubutunzi nuko abantu benshi tutarakanura ngo duce ubwenge tubone yuko uko twabuvyaza mu umusaruro. Tugaruke hakono. Muravyumva ko afise indoto nziza. Yahinde nyene kuvuga ati natwe uburundi kandi nkako natwe uburundi rega hani twebwe nyene bisaba ko duhaguruka kugira ngo tuvuga ati natwe uburundi. Watubwiye ko worora inkwavu. Numwe mu migambi twahimirijwe ko gose nkugwaruka eka abarundi bose muri rusange ko bakwiye kurima korora inkwavu. Ariko jewe nshimo twayaza barambwiye ati inkwavu zoroye ica zipfa. Wewe woroye zingahe? Nukuvuga kugeza ubu tuvugana ndafise inkwavu amajana 200 kijambere zorowe kijambere. Okay, tubwire kuri ico co gupfa hapfa zingahe ku kwezi? Nukuvuga ikintu novuga ubu ikintu inkwavu nkunda kuba zikunda gupfa. Ni inkwavu z'ubwana buto buba bukivutse. Burya buba bukivutse. Ariko nabwo gushika ubu novuga yuko nk'ikibazo cabwo nagikemuye. Ubu nta bwana nkibura. Novuga yuko no kuvuga mu bwa mbere inkwavu nkizizana nababwiye yuko nize donc tiaya technologie industrielle agroalimentaire. No kuvuga ivy'ubworozi aho urumva nta notion nari ndayifiseko. Nkitangura niho vyangoye kubera ta notion umuntu aba afise ati bigenda uko abari nka information umuntu aba yakwiye kubasanzwe bazorora. Ariko umaze gushiramo nawe ubumenyi. Ubu novuga yuko nk'ikintu cyo kubura cancana nk'ubwo bwana nari mvuze. Ubu novuga ko umuntu agitoreye umuti kubera icambere kugira ntuburi inkwavu. Icambere ni isukuri kwiye. Isuku rikwiye rigwanya ingwara nyinshi cyane ku nkwavu. Haba kuzikuze haba no kubwana. Babukivutse. Bwira bariko baraturaba hariya nuko muravyumva isuku rikwiye. Borozi b'inkwavu impanuro ya mbere witwa gute mbega nyibutsa? Fulgence atanze ni isuku rikwiye. Hanyuma kuvuga ikindi ca kabiri ni suivi. Kuzikurikirana muri make. Kuzikurikirana. No kuvuga buri gitondo ukazishira ko mwete ukavuga ati ukashobora nugo abari nyinshi urazishira mu mutwe ku buryo ushobora kumenya ati urwavyuse rumeze uku wiriwe rumeze uku ivyo urabimenya ngo rwavyuse rumeze uku no kuvuga ararubaza nurubaza mugabo no kuvuga novuga yuko igitungwa buri gitungwa cyose iyo kigwaye kirakugaragariza ibimenyetso bimwe bimwe kigakwereka ati ateje urabona ko niriwe meze uku ariko naho turabonye ko meze gutya haje ikintu igitungwa iyo kiri ata normal kiraboneka nk'inkwavu zisanzwe ari ibitungwa bikunda kwikinira mu ruhongore iyo rufise amagara ameze neza
ruguma rusimbagurika ruguma rusimbagurika rumeze neza ni ukuvuga icya gatatu novuga gikurikira suivi novuga inkwavu kuziha amazi akwiye kuziha amazi akwiye cyane cyane izifise amezi n'izonsa n'iziriko ziraruka eka n'amapfizi none uzihagutse urazinywesha ntizishobora kwiyankira kuyanywa cyangwa uziterekera ngaho zikaza ziranywa ubigenze amazi no kuvuga hariho ubuhinga bwinshi butandukanye bwo guha amazi inkwavu bivanye n'uburyo wewe ubufise hariho uburyo bwa kijambere bashobora kwestara sinzi neza neza ukuntu babwita ariko ni installation imeze neza y'amazi ushobora gushira mu ruhongore ariko ikintu novuga nk'abantu basanzwe bafise mikoro akiriye hasi bataraba ameliore cyane mu bijanye n'ubworozi inkwavu zinywera amazi mu buntu bwinshi hariho sinzi mvuza gakono nibuze ko gakono urakazi aho murundi wese ndazi aca avyumva kare hari ubukono urashobora gushikira abajya abantu basanzwe babumba agakono ababumvyi muri rusangi burya bukono barabukora neza gose ego kandi nayo akaba ari n'inzira yo guha akazi abandi ubu rero tuvuge ko uwo bariko aradukurikirana ngaha akaba asanzwe afise umutima wo kugomba korora inkwavu wa mbere ne jewe kuko twebwe mu kibonobono ari amaganga gatoyi ntaravuga ari amaganga yo uyashirahe ko bakunda kuvuga ngo barabuze yo bayashira o yakoresha iki no kuvuga amaganga ku muntu amaze kugitahura amaganga ningira kamaro cyane amaganga kugiterwa novuga ni fumbire nziza ikongera akongera kaba umuti ashobora kuvura ibiterwa iyo bigiye kwatakwa n'ubukoko muri rusange y'amaganga ni ikintu nibaza ko cyane kubera nsanzwe ndayakoresha sinda nkayi wawe wagize uciyakoresha muri yandimo yawe y'ibigori yego ntatakara umva rero nk'umuntu nk'impanuro twotanga tworora inkwavu ce dufatanya no kurima kugira ngo ajye amaganga nituze turavuga ngo twabuze iyo tuyashira ko twabuze amasoko cice tuyakoresha mu mirima yacu twirwe turagura ifumbire niko wowe uvuga ego nariko ndavuga rero kugira ngo kumbure tuzosubire tukurondere ariko mugabo cyane cyane duha amahirwe ku bantu bari basanzwe bifuza korora inkwavu ariko bikaba byariko birabagora ingene botangura cyane hari abandi babigerageje zaguma zipfa mugabo ukaba wumva ko wewe umengo urafise ivyo bobafasha ubu rero bakurondeye hari cyo bobafasha kinini gose kinini cyane canke n'ubumenyi ufise wenyene ugomba ko ububwe wawe gusa namwene wanyu umu diaspora ico sino cifuza na gatoya kubera twebwe tugomba kubona Burundi bushasha yego dushaka kubona abarundi bakora no kuvuga novuga yuko ico umuntu ntiyocigumizamwo nk'umuntu yoba yifuza gutangura korora nk'ubworozi bw'inkwavu nkawe nk'uko wabivuze yuko nawe uri muri bo nabishaka kwera twebwe mu kibonobono kiraterwa n'udukoko cyane kubera ni cyo utukoko turaryoherwa n'akamoto k'ikibonobono umva muri ico gihe bisaba yuko tuca tuduhonya ko tutaduhoneje twakwimbura bike gutyo rero urumva inkwavu turazikeneye kubera ko turakeneye n'iyo fumbire iri muri ayo maganga mugabo je nariko ndatinya kabisa sinokubesha nabwiye abo mucankuza ati munyandikire murondera umuhinga twandike umugambi tuwukore kugira ngo turonke ifumbire tuzogume dufise ikibonobono gitagasa banyishuye ati birakunda gupfa nico gituma numvise ko orora inkwavu nkaba numva ko ugeze ku 200 nifuza ko tuganira n'ubure nanje wondemesha canke woremesha nuriya tworore tukurondeye nizizopfa je novuga yuko mpere nko kuri wewe no kuremesha inkwavu mu gihe wakoze vya bintu navuga neza cyane inkwavu raronka umwimbu ushimishije no gira ko mbwira n'abariko baturaba ego bo bifuza umugambi w'ubworozi bw'inkwavu ariko
bivanye nuko benshi bakunda kuvuga ngo zirapfa bakagira ubwoba barazomanza babaze igituma zipfa kuri bo okay bazomanze babaze impamvu izo nkwavu bobo zikunze gupfa ikindi nukuba bo kwisunga kurondera ubumenyi ego bakisunga kurondera ubumenyi kubijanye n'ubworozi bw'inkwavu. Je ndifuza yuko biciye kuri Kibonobono Media bariko baratwumviriza hazogera igihe twoja turahuza aba entrepreneur aba gwihangira mirimo nka wewe aborora inkwavu bari mu Rutana tukarondera n'aborora inkwavu bari Igitega tukarondera n'aborora inkwavu bari mu Cibitoke mu burere butandukanye tukabahuza mukaganira kugira ngo tumenye bipfira hoko gwiki tumaze kumenya aho bipfira tukamenya n'icokogwa nibaza yuko ivyo vyoheza bikadufasha nk'ubu ejo nivyadukundira tukaronka 2 canke 3 tukabahamagara muzotwitaba neza gose natwe turavyifuza ko turashaka yuko ubumenyi umuntu aba afise abusangize n'abandi ntutunguri wenyene kuko uri muri etage ukaba ubana n'uwundi muntu ateka ku nkwi umwotsi uzoduga udugire muri yanzu yawe ndende uce mu dukostra utangure konona utangure na kumva nawe washikiriwe nico gituma harageza aho tuduzanya abari hirya no hino tuduzanye Kibonobono mudushigikire hanyuma aba nabo bariko barakora nabo nyene bashigikirwe bibaye ngombwa na cyane cyane kubumenyi baba bafise experience bayisangize abandi nakahe kajambo abandi bakunze kubangwa gasunika rugi wobwira ariko barakumviriza kumbure bagusumvye imyaka ariko vyanse ko we namaze kubona urumukire nigiki wobabwira kugira ngo nabo basezere ubukene bibera bakire nkuko kwawe. Icambere novuga ni hangiro umuntu yiha harya neza na neza umuntu iyo yiha ihangiro muri we akavuga ati jewe nifuza kuba iki vyukuri agisize mu mwete kirakunda icambere ntitwoja muri bimwe eka umuntu umuca afise mu talent yumva ati iki kintu kiri favori kuri jewe icambere no gutegura wiha umwanya ntufate donc haje ikintu cyose uragiha umwanya ukagitegura umaze kugitegura hama ukagishiramo ingufu gakora ego haje abantu benshi barashobora gutangura ikintu mugabo kigapfa ariko hakuru aho imvo iba yabiteye novuga yuko kuba utitonze ukore plan y'ikintu cyose ugategura koza consequence ego ico kintu wiguteguye mu mugambi wari wose uba wifuza gukora biragenda neza ugasanga uri kuri ameliyora ikindi nugufashanya urakoze cyane shimira ubwa mbere akora dukurikira ongere ushimire kandi mwene wanyu neza gose okay ndashimiye abariko badukurikirana kandi namwe nongera ndabashimira kukigoro mwagize koko twiyumvira ko mukaduha ikiganiro murakoze ego hama ndashimira na brother Manase ego ndamushimira cyane aherereye mu gihugu kihe aherereye Etazini wow Etazini California Manase uri California aragushimira mutoya wawe cyane numukire kabisa ndiko ndamuraba nabonye itandukaniro rirahari ariko ndamuravye mu maboko vy'ukuri sumubeshi n'umurimyi iki rero kibere icigwa wari we wese yiyumvira yuko bidashoboka birashoboka birakunda ko dushobora kuba abakire tukiri bato nka Fulgence hano nubwo wumva yashigikiwe na mwene wabo mugumva ko yabanje kwerekana ishaka murakoze cyane tubashimire abariko baradukurikirana ukaba wifuza kushishikara ubona canke umenya ibiriko birakogwa hirya no hino ugomba kwiga karibu muri Kibonobono Media kuri Kibonobono Media aha hazohora hacishwa ko imigambi itandukanye izoba iriko irarangurwa
n'umuryango w'abarimyi b'ikibonobono, ariko kandi tuzohora ducishamwo n'imigambi y'abandi. Ushaka kumenya ibijanye no korora inkwavu cyangwa ugomba kwinjira muri uwo mugambi uri mu Rutana uri n'ahandi, ubwo bumenyi ashobora kubutanga. Imana ihezagire uwo wese ariko aratwumviriza, mugire aho muba mwubahwe. Bye.